burya ikibi si gukora icyaha, ikibi ni ukutitahura na cyane kutarenga ibigo. Jewe iyo ngeso kwatayo yahora ni ukuvuga ko urukundo rwari rwatimbye rwari rwatitutse. Urabona madamu aragoye, afise amakode menshi. namba afise amakode, jewe mfise modopasi. hariho sinomenya ngo byavuye kuri madamu canke ngo byakuvuye ko ari ingeso, ntabyo nomenya. Ariko vraiment ko ari kibuzo agafyiye. Kumenga ufise ivyumviro vyinshi. Hari ikintu yese barakubari. yagize iki? Edayo reka kunesha umwanya. Hoshi genda. Kunyirukana jewe ngo hushigenda. Ico ni kikuzanye gara. Ujya mukobwa n'umugabo wawe barakundana. Ubu rero ibintu by'urukundo hagati yanje nawe bihagarare. Mbe kumuha divorce estabisabiki. Amora ari hagati yacu. Mwina mwiki. Ndaba amasaha 3 uzamwatandukanye ubutakibonana. Gabanya amajambo. Mficha maradhi kifo umumbua. Byarashitse. Ndarenga ibigo. Yes. Kwa? Amata ndayakunda. Yararyoshe. Yitwa gute none? Vanilla. Leo Tatiana yavuze amata araryoshe cyane. Mbe wayaguriye hehe?